mama ni birebire uko byatanguye. Mbwira mwana wanje ndakumva. Kani. Sa. Uvuye nahe? Jewe mvuye hirya hariya. Ujyana nakubonye hiyo. Niyo mpamvu nari nakurindiriye ngaha anya. Habaye iki? Nakuri reka ngigwego nk'umugiye w'igisahira. Ujya nta wundi mukobwa nkunda ngaha kuri aka gatumba atari Kaneza. Inde? Kaneza. Ewe iri urantangaje. None hari ico ubona mbaye. Aho nyine ugira uvuge yuko utazi ko je nkundana na Gasupari. Je nta wundi muntu nzopfa nkunze, nta wundi nomba no kunda je muri kano gace. Atari Gasupari. Aho rero wawushije inzira. Ndiko Gasu. Ekana. Gasupari nzi ngenda mukunda. Ce Gasupari ntandaba. Ahubwo cyo wovuga. No muhiri wacu bariko aritegura kuzana inkwano iwanyu. Iwacu. Yego. Inkwano yanje. Eri jewe nkunda Gasupari mana si. Nukuri wanashima je ndagiye sino nakumvije gasino ngo ndakubwiye. Kujya abakobwa bo ngaha ku mutumba mu yaragayana. Nukuri mutagayana. Eka mama suku kugaya. Genda kubwije ukuri. Ani byinshi no kubwira. Nkunda Gasupari Eric nta uri. Kandi rero ndibaza urabyumvise. Ndanabandanyije kubera mfise ibintu byinshi yaranteka kandi sinanja no kuvoma hari yanyanguza n'amazi. Nagiye nibyo ushaka kumfasha mama. Aho rero ankuriye inkoni ku gishitsi. Ntaco.
muho urazi ko umwanzi Gaeli ntubona kaneza ko asigaye yishimira kajya gahungu ka Simbizi ngo nuko iwabo bafise amahera ntaco ariko muhoza agenda ngo eri ujya kaneza n'ibiro bitanu ntavyo afise abirirwa batonda aha bakwingira ko bakunda kutabakunda Gaeli ikizi si ibiro bitanu abamusumvye ibiro birirwa batonda ukabanga genda hiyo burateka je ngende mu bindi amawi amazi yanse yuko yanywa yabwire ko atanyota finish